Play idasanzwe gusubira guhura namwe bakunzi b'ikiganiro isanzure nirakoze Ange Negrita sanzwe ndakibashikiriza ndi kumwe na Arlishu ariko no musindije nyene ariko sindije nyene no musi nagendewe n'umushitsi tuza kuganira kuki benshi bakunda kuvuga ngo karonda ko mu miryango bimeze gute umuntu ashobora kuvamo gute mbega aho umuntu ashobora kumenya ko ariko canke ari ibindi bintu biri ku ruhande ni ibintu tuza kuganira ariko kandi kuba uri umwana udasangiye umuvyeyi n'abandi biragira ibikomere nkeka n'ivyo vya karonda bica biziramo turaza kuganira ibintu vyinshi n'umutumire wanje umeze neza ego ashaka idondora ariko adukurikirana Tunashimira na Claudine ariko benshi bamenyere kuri Koko biza Koko bamenya ariko bize Claudine benshi ntibamenya vuba Koko umeze neza basaba turahebye turahura imizi nyinshi Koko bisa maestral menshi nimushaka kwibaza araryoshe no kuvuga urashaka kwimva ati basha no musi ndamuganiriza iki Koko Koko ubuzima bwose bwiza canke bubi arabuciyemo ariko no munsi tuza kuganira kuri Karonda kuri témoignage yiwe cyangwa intayiwe turagerageza kuvunagura kuko umwanya ariko kandi ni n'umwana yakuriye hagati y'abavyeyi babiri yabyawe n'umwe muri abo bavyeyi turahera kuri Koko ninde ubuzima bwa Koko muri rusange bwatanguye gute bumeze gute Okay, Koko navutse nk'abandi bose mvukira amezi 9 hari abana bavukira amezi 6 canke amezi 8 ariko jewe narakwije amezi 9 narabajije bambwira ko navutse ngeze naho ranzi ko navutse nkeka ku mezi ndakaprematire kuko ntama ndakura ariko nkura mu bibazo bitandukanye sije navyiteye hari umuntu akuri akavuga ati none mana je navutse nk'abandi bana canke uranzi ariko Imana irakurekanya nukabicamo kugira ukubitike sawa sawa hanyuma ikwigishe yonyene hanyuma nawe wigisha abandi bikuru mwaraciyemwo kugira ngo n'abandi bako badukurikirana hari umuntu ashobora kuba ariko arabicamo ubu hari umuntu atabura inzira umuntu avuga ati shawungira ni jeje nyene kumbe urafise mugenzi wawe ngaha Koko ibibazo urana twe n'indi generation hariho natwe generation y'imbere yacu yarenganye n'abari inyuma n'ubu urumva ubuzima bugenda gutya urabisabisanya donc nakuze nkorana n'umuvyeyi umwe papa ariko yarafise umugore muka papa je nanzi ko ari mama wanje banazijya filme twoma turaba z'aba West Africa canke aba Tanzania byari kujya nyene donc mbona ko ari mama wanje nyene mugabo we yakambye ati sindi mama wawe akabibwiye ko nyene mu Kirundi yes agukarira canke mu bugwaneza oya yarankariye mpo ndamuhamagaye mama yacambye ati je sindi mama wawe mama wawe ni mumara y'ahantu urumva aho cyo gihe ufite imyaka ingahe Mikey nk'itandatu 5 5 6 7 ans gutyo ya 5 6 7 ans je nkavuga none nkiyumvira sindi bumubaze donc n'umuntu atigeza nkunda n'umunsi n'umwe gusa ndamushimira ntigeza nyica narakuze mugara gukubira ingezo wararonka yafata nabi cyane n'ivyo kurya ntiyangaburira kenshi urumva muri ico gihe papa ntacazi papa urumva abagabo ntaco bitaho urumva kandi je nkuze narahamagaye papa ndamubwira ati ndashaka twicarane na mama hati ndabwira ati no kuri je ndabashavuriye urumva papa ariko ndamubwira ati uyu ntiyamvyaye ariko nshavuriye wewe wamvyaye narakuze nyene nkuze nyene ndi nkumi nkuze ati byagenze we ndamubwira arambwira ngo urumva je nanzi ko agufata kutigera unyitaho wewe umbaze basi donc nakuze muri ubwo buzima ata affection mfise y'abavyeyi na papa twari kumwe nta affection yigeze ampa hanyuma nciye ubwenge maze nka 8 ans ya niho namenye mama rero ariko camba atashe cyane nawe muga mfise 11 carapfa ariko yari yansigura impamvu tutabanye ko yagerageza kuza kundaba papa kanyegeza ibintu nk'ivyo donc bice birankomeretsa ndibuka ko yanafuye sinagiye kumuhamba kubera papa yaranyenkeye ko nja kumuhamba umunsi niriwe muri chambre amaze insomene ndi muri chambre oya none kubera iki urumva ukuntu abavyeyi batera ibikomera abana babo
kubera iki yakwankiye kuja guhamba mama navyo nzi dugushikano basi imva y'uraza ahantu yabitumbereye ntayo nzira nzi ko ari ku mpanda pointre ntuzi ngo baca hawe genda gutyo je naramubwiye narakuze ndavuga mbwira impamvu utemeye ko nja guhamba mama ngo nanje nkekari shitani ngo yanteye ndavuga shitani ariko murayibeshera akungene shitani vraiment tumubeshera rimwe rimwe urumva wowe urafise ubwenge Imana yaraguhaye ubwenge kubukoresha none gute ucurindira ko Imana izi gufata ukuboko ati kore no yaduhaye ubwenge kugira tubukoresha ariko nubube bwito bw'abavyeyi mbega wivukanye urumwe oya urumva mama yagiye kurongo kwa papa afise umwana umugabo we bari bamwishe 72 acarongorwa na papa wanje hanyuma baca bavyara musaza wanje grand frère wanje hanyuma bavyara jewe baca baravana muga grand frère wanje twari tuvukana kuri papa mama baramwishe nawe basi hanyuma baca bavyara rero batoyi banje dusangiye papa dusangiye mama nuko ego umwigeme urakuze urarengeje mama aritavye Imana warengeje imyaka 11 hari ibintu umwigeme akenera mfise mahatre cyangwa mukaso ufise papa nawe nyine atabyitayeho cyane hari ibintu kedera biga muri ico gihe byagenda gute sinigeze ndonka ico ke na sovet masinigeze mbona bayingurira n'ibyaca bigenda gute mbona ari mfise makuzine munyuma naramenye mukuru wa mama wanje kenshi niho naja murumva hanyuma umukobwa wiwe niwe yampana impuzu zimurenze zose canke akangurira ko yarakuze akangurira n'udusuvetma jewe narinze ngana gutyo ntabonye papa wanje angurira ni sandali canke ikambambiri basi donc ivyo byose byaranteye bikomere numva ndiyase mugabo nyene Imana yarangiriye neza icimpa umutima mwiza wo kutitaho n'ibintu ngo munshire mu mutwe nari gusara wacho deprime naca deprime ego narabaye ariko sina deprime ndabishimira Imana tutaraja kuri ku ntego yacu ya Karonda numva menga wakoraniwe ko si Karonda gusa wakoraniye ko nibindi bikomere ku ruhande byo gukurira mu bavyeyi umwe ntakwitayeho undi suwi wose nti samaraso yawe mbega hagate ngaho mwoshobora kuduha novuga ngo nk'ibikomere cyangwa ukuntu umwana cakura mu gihe yakuriye muri abo bavyeyi umwe ntamwitaye uyundi wewe ntanashaka no kukubona mu maso kuko nturuwiwe muri ico gihe ibikomere mwa mwaragize bimeze gute mwarize cyangwa bakubwira ati wigutika twebyo ntibituraba en fait okay ndashimira papa wanje kuko yarantanguje ishure kuko hari kungena ugira umuvyeyi ntanagutanguze n'ishure na base nagize yo kwiga niko yantanguje muri primaire bo yaranyigishije primaire mu wa mbere mu wa kabiri mugabo umugore we akamubwira ko ntakwiye kwiga abana biwe bakwiye kwiga bonyene je nkwiye gukora akazi ko mu nzu nkabafasha akazi muhira urumva donc nta valeur nari mfise nk'umwana mu rugo je ndibuka yuko bahora bambuza no kuja kwishuri abandi batonda samana no su kwishuri je nkasanga natonze saa 2 saa 3 byose ibikorwa byose urumva nagenda ndabihejeje byose byose kandi mvuye kwishuri nkategereza kuba suko ndabagaburira abana batoyi banje tuvanye kwishuri urumva nasiga ngabanije akazi nkacenja kwishuri mugabo urumva nk'umwana we wa mbere twarangana namusumvye umwaka umwe ukacubona rero abavyeyi bagira mucakubiri gutyo bien sûr urakorana ibikomere kandi bibi cyane urumva atari Imana igufashe nyene uwo bumurozi je papa wanje ndibuka namubwiye hareze nka 5 ans namubwiye ati jewe Imana itampa umutima mwiza nari kukwica wewe nari kukuroga ubu mba ndi shetani mubona ari kwica bose nari guhera kuri wewe ambaza ati kubera iki kwera ibikomere wanteye bon ibikomere ntureka kubikurana urabikurana ukumva uri alone ukumva ukisanta kuri wenyine ata muntu n'umwe ari impande yawe kuko umwana w'umuntu agirwa n'uyundi niho uca wumva kuri kumwe n'abandi muriko murajana mu nzira imwe ariko iyo ari wowe wibaza ukishura utagira n'ukubwira ati mpore wagize ikibazo ntugire ukibwira donc
ucamva umengo n'Imana yaraguhevye. ego tutaja kure baracariho bose Ba baracariho mutama hariho n'umukenyezi ni pasiteri kwanza. n'umukenyezi wiwe Yego. bariho Bari ico kibi cyose hoba baragusabye ikigongo ba ntibasabye ikigongwe ko mutere hari igihe kimwe nabaronde ariko kwa nayo kashi bategeza guca bugufi. Nambwira ati nikuri tubabarire ariko ndabiravye nyene. Bo ariko ni bimwe vya Karonda wari kuravuga nabo hari ukungene vyagiye biramera nabi biracangana nabo nyene. Urumva ni bimwe bavuga ati icurimye kuri iyi si nico wimbura cyane kandi n'abantu babimenye tuze twirinda gukora ibibi kuko ukoze ikibi fendofe kiragusubira kandi ukoze iciza ukirihwa ngaha nyene kuri iyi si cyane. il faut faire attention rero. Reka tugume ndumva ko hari abana muri kino gihe cyangwa ubu usanga bafise nk'ibibazo donc kudasangira abavyeyi ni ingaruka mbi cyane zishobora gushikira umwana mushobora kuzitubwira. Ufite mudasangiye abavyeyi ariko namamvuga ko ari ubujuju kuko buriya iyo umwana asangiye umuvyeyi n'uyondi muvukana muba muri bamwe mugabo hari ukungene hajamwo amacakubiri ariko kenshi n'abamama babitera uti gute ndashaka kuba mfise mama wanje canke ntamufise nka papa wacu akaba ari ngaho abandi bana tuvukana kuri papa tuvuge bo bafise mama wabo ukaje usanga donc bakabona ko mengo nzohava ndabasumba kubera ndi mukuru wabo nije nzohava ntorana akaca bashiramo politike canke nyene akababwira ati ntimumvukana ariko n'uburofa kandi abagore barakwiye kwisubirako vraiment abagore barakwiye kwisubirako barateranya abana ego barateranya abana vraiment ubwo n'ubujuju bumwe butagira izina abana deja naho mutonse rimwe ariko kame mu bavyaye n'umugabo umwe yeah donc bari bakwiye gukundana ariko ntibikunda none biva ku kijeko kano karasiga uzurabe abasangiye abamama badasangiye abapapa kenshi barakundana uzubirabe ariko abasangiye papa badasangiye mama ntibakundana ko numva abantu harimo ikibazo hari abana benshi bamukasi b'abantu mugahabwa ngo hari bamukasi abantu babamera neza sha numwe kwijana vraiment numwe kwijana kuko je ndaza benshi twakuranye bakuriye mu bikomere nabo urumva abamama nibo bace batera ama politique mabi abana kandi vraiment bahe biyongezo urumva none dufate mu wari ufise umugenzi wawe ushobora kuyagira ushobora kugurukira ati je n'ukuri biransi wari umufise hafi yawe uzavuga ati sha mugenzi wanje je no musi vraiment basi upfume widesharge wiboho nari ndamufise ariko nawe yarafise mukasi twa tugowe twese mwayaga ama histoire amwe twararire umwe agahoza umwe undi agahoza uyundi none muri ico gihe byakubaye ko kugera ku myaka ingana gushika kuri 12 à 13 ans kuko uwo mu grand frère wanje tuvukana kuri mama yaciye antwara donc yaciye antwara turagumana antwara ku ngufu na papa yanse aravuga ukanka ndakomera umutwe antwara ku ngufu hanyuma turagumana mugabo inyuma y'umwaka yaciye aja mu mpimba nabo baramufunga mu mpimba hanyuma ubuzima rero buca buraba nabi kandi ndibuka narasubiye kwa papa aranyirukana aravuga ati yaragutwaye subirayo afungwa adafungwa n'ibindaba genda uja mwibarabara ujahe biragusha nca ndongera ndaza ariko nyene ubuzima buranka kabisa urakuze imyaka 13 18 urageze gukundwa n'imisore kuko byagiye kugenda gute ku buryo ashaka kubaka sha dress nigeze nkundana n'imisore vraiment barya babikora babahimbye tuba duhaze muhaze ngo tuba duhaze muhaze sinumva ingene ushaka kuja muri relation n'umuhungu utabona imbere utabona inyuma uri wenyene wumva uri wenyene ata muntu n'umwe ahari impande yawe hanyuma ngo uragiye gukundana ubura umusazi je barankunda vraiment mugabo naravuga ati nta mwanya afise ivyo bintu deja none wewe wakundana uri mwibarabara ibikunda utahaye usabye indaro je nabaye mu mazu menshi
nasabye indaro mu mazu menshi abaho uramaze kuja kw'ishure ukaja kw'ishure utazi utaha tajya sinza kwerekeza muri quartier iyi utazi ati none ndataha he ndafungura gute gusa jewe namanya nagira amaraso meza kw'ishure urumva kandi bakunda kungira umuderege urumva kaca usanga abana turakundana cyane sinakunda kubandika urumva donc sinakunda kubona umwana bahanye ku buryo naje bahora bampana mu bandi bakaca bankunda rukaca usanga nkubu ndagiye aransaba indaro nka mama wiwe ndibereye iwabo nk'umusigahe mu nyuma rero ndakora ndaja kurondera akazi ko muri resto bar aho muri ville ku bazungu barama akazi navuze ati monyaje yanje ndiko mvuga bref ariko hama ndakora nkakora nirihira amashure nkirihira n'inzu hanyuma nkaza ndonka abasheri nyene bankunda baba expert bafise amadolari n'amayeho n'amapaundi bakaza baramu ubuzima nyene nkaza burisongerera imbere gatoya ndirera ndi papa ndi mama uri mama byose uri kuzina byose muri ico gihe wigeze uvuga ati ndaronse umuntu kameme afise umugambi shira kunshira mu nzu ndibuka negeze kuronka umuzungu arambwira tugire mariage ndambwira nta mwanya mfise wa mariage jewe kuko niko ntasubiye inyuma iyo témoignage nama ndayivuga ingene nafashe ku nguvu birankomeretsa nari narihanganye imyaka yose atabuguruguru nigeze ngira ica kabiri mpuye n'uwo muzungu ampa akazi anyoburije kugenda kuryamana nawe kugira ampa akazi ndabikora ivyo ico ni ica kabiri kinkomerekeje ca mbona ko ata muntu n'umwe ankunda n'umwe abaho donc nanje ca mbaho nta mutima w'urukundo ngira ku bagabo tugakundana ariko nk'abandi ndagukunda kubera umpa amafaranga donc ndaba muri ubwo buzima ndigisha ndaheza ariko nyine ntivyari byoroshe byumva ko bitari byoroshe uvuze akantu ko kugufata ku nguvu ugaca ko gatoya aho umusaza wanje bagiye kumufunga nari ngiye muri 7e année turi muri grande vacances je ncanje ku mukuzine uwo mukuzine nawe donc hari aba boss ngabo abagenzi biwe yari umuntu azwi arampropose ngo nje kubi wabo passe vacances wabo babimusavye bazongura ibikoresho byo kuja ku ishuri jincha ndagenda bandera nk'umwana wabo mu nyuma rero uwo mugabo nyamba yarungitseho abakozi bose umugore yamudepoje ku kazi nawe ntiyagiye jaca mfata ku nguvu aramviyora murihorera birabigumye nari kubibwira nta muntu n'umwe nari kubibwira navuze ndabwira umugore nawe yari akazi ari umumeshante ndavuga aranyica kushurashuzwa ku nguvu mu gihe umuntu yaba yarihanganye hanyuma ukamutwara novuga ubusugi bwiwe ico kiganiro tuzokigaruka ko ndumva n'ikiganiro gikomerekeje kuko ndazi nk'umuntu wonzopfa uvyibagiye wewe sinzopfa ndavyiba kandi nkize ubu ndabivuze ubu ndi umukecuru nganuko ibaze kweli ndibuka umunsi nararize cane ndumva mbohotse ubu ndashobora kubivuga ntaco ukumva nyene uri à l'aise ego tugiye ku ntego yacu mu minota mike dufise kandi kuri wewe cyangwa karonda kuri wewe bitahura gute ushimikiye ku byagushikiye karonda bitahura gute karonda ni ikintu gikurikirana kuri generation kuyindi hana bibiri irabivuga rega iravuga ngo mbe handitse ngo nzobaho ngo abana banyu nzobahora ibigabitanyo byabase kuva ku runganyo rwa mbere gushika ku rwa kane marake nivyo nibaza ariko sindi suyo ariko nivyo je nibaza ko ari nk'aba basogokuruza n'abasogokuru n'aba papa natwebwe ntuco vyumva ubona ko ndavyumva jewe je ngiye kuraba ma famille je nkaraba n'abandi bose ingene ubuzima buba bupanze nta muntu atagira karonda nko kuri we karonda uvuga ati je karonda nukuri naho noja hizo muri kirahana ndayibona
kandi imana no kuri dufashe naho benshi batavyemera imana idufashe ibidukure kuri ibi bintu nk'ubu nararavye nsanga papa wanje abo bavukana basangiye papa ntibasangiye mama nanje nivyo vyambayeko papa wiwe yagize divorce na mama wiwe ukunyene nanje vyambayeko ca nsanga papa yavyaye hanze nanje navyaye hanze donc navyaye ntaragira mariage sawa ndagira mariage ndahukana nawe nyene yavyaye hanze yarahukana ubu ndi divorce na papa ni divorce na papa ni divorce bien sûr donc byaciye bibateranya mu rugo ni bimwe nakubwiye donc hari ibintu papa wanje naramubajije kugira menye ivyo bintu vya ndamubwira ati Karonda bimeze gute sinamubwiye vya Karonda ndamubwira ngira ubuzima bwawe ukiri umujene kugira basi nitore witora ati jewe bimeze gute ndabimubaje ejo bundi ngana ukunyene arambwira ati jewe narakunda boîte kera bavyita ngo amaswari nagenda ngo nkamara isomene yose ntataha urumva nigira muri soirée nkarariyo abo jewe narakunda inzoga abo jewe narakunda abagore arambwira ca nitora ndavuga okay ndavuga jewe nakoze nikundira ikirori muga je nabikoze kugira ni hafule urumva ni décharge donc na papa nawe urumva nawe afise ibikomere nawe naho atavye yambwiye nawe arabifise urumva donc kuko utanga ico ufise buryo utagira ubuntu ntushobora gutanga urukundo utigeze uronka aba ari ubuntu imana ikugiriye urumva ca nditora rero ca nsanga ni gutya ni ku murongo ndaba abana bose yavyaye ni jewe jenyene nakuze imeze gutyo manake nakuze nkawe iyo ni Karonda mbi cane iyo rero utabimenga uca uvyikuramo wowe wenyene none mumvuze ko mwe mwatubwiye neza yuko ata bintu by'abagabo abahungu mwigeze mujamwo bya cyane kubaka ugaca divorce wubatse mu mwanya uyuhe mu divorce cyangwa mwahukana mu mwanya uyuhe en fait je ibintu byanje hari igihe nanje bincanga biragucanga bikamera ngo hari igihe bincanga bikancanga bikansubira ico gihe mpura n'uyo mugabo hari 2018 fin twinjiye 2019 urumva rero je narakomeretse ahantu hose ari muri famille narakomeretse ari mu isengero narakomeretse mugiye ibikomere byinshi fise ubu nivyo n'abapastori uti gute je 2019 mpuye n'uwo mugabo 2018 turakundanye nene narahevye ivy'agakiza kubera nahakomerekeye ndabivamo muga mu nyuma arambwira ati duhuye ati njana aho aho rusengera ndamubwira ibibazo ibiki ngoya bakunda kurya nyene arabinshiramo ndamusubizayo ndanabo mu wa present kwa dadi wanje wo mugakiza hama haheze iminsi mikeyi avugisha yuko Imana ivuze tugire mariage urumva hari kungene ushaka kuja muri relation mugabo mu mutwe ata mariage irimo muvuga ati reka tugende buke buke urumva nta mahera yari afise ico ni cambere donc je sinenze ko nzohava mvuga ngo tugire mariage ata amafaranga afise ubu vugisha umaze kuzana acte prophétique ngaho ngo Imana ivuze ngo tugire mariage ni itariki ukavuga ati je papa wanje mu mpwemu ndamubwira none papa nuko atanu ruhera rumwe afise okay yari afise ama projet mugayo ma projet nta nimwe yari bwaje mungira avuga ngo ntaco ne mugire mariage muri uko nyene urumva manake nca nkoresha yiwanje ni bimwe nama mvuga ngo naramurongoye abantu bakaca abagabo bakaca bantuka waramurongoye warizaniye umuntu urumva rero sasa turabana je navuga ati reka nubake ngira umuryango wanje nanje nkunda mvyare urumva nanje ngira aho mbarizwa
nukuri kw'Imana narabayiseye abantu barabizi hari igihe gusohoka rero warabihevye vyo narabaye naturel nama nitangira ko exemplaire kuri ntunze ya kuri tentire yo mu mutwe nivyo apparence y'abantu bakunda kuraba isura mu mutwe oteve ibintu nk'ivyo nta tentire nene narabihevye kwanza yasanze mfise jogo n'amamesha gerezino byose ndabimwa byose ndabiheba dushatse naturel amahereni ndaheba shinete ndaheba byose ndebuka n'amashinete nayatanze mu isengero n'amasaha mba umuntu ameze uko ntangura no gukorera Imana subira mu muri jewe ntubona uko ndakunda Imana niko nyene byangoye ukuntu muga ndazi ko itazompeba tu Imana ntishobora kuheba umuntu wayo tusha turabana ariko uko namuziga siko namusanze byahavuye bihinduka mu kiriso Imana yaguha kandi nawe yari umukozi w'Imana biranga ndaba desu byankirahe mu myitwarire urumva mu rugo haba ibintu byinshi umuntu adashaka gutahura umuntu adatahura ibyingo kandi hajya ntimuvuga byose ntituvuga byose turisigariza bimwe bimwe hari ibintu biba biteye isoni nyene ya mabati yavuga canke amamire akavuga nitworonka niyo dusha rero no kuri biranga turira kuvana andiko mvuga bref ko dufise umwanya muto tusha tugira divorce ubu tumaze 2 mois 3 mois tugize divorce mugabo mufise umwana kamwe twaravyaranye umwana umwe je nari nsanzwe mfise umwana wa mbere navyaye 2010 nawe yari afise abana 4 b'umugore wa mbere babanye urumva donc mugana je twagize mariage hanyuma cyane cyasubira mu buzima busanzwe cyasubira kugira kandi urundi rukomere mugabo nyene ko kwahukana baruzi mugiye gutora ubundi buzima ariko nta kundi bishitse uravyakira niko Imana iba yabipanze byase biba byase ngo kwahukana usibye Karonda bisiga igikomere kimeze gute mu bantu birashisha cyane nta n'umuntu navyifuriza kwahukana birababaza kuko mwabanye mukundana mubona ko muri mu rukundo mukacamwa kandi murinze mwahukana mwaciye mu ma procedure maremare mwashwanye mwavuganye nabi imiryango yakoranye ngaho biba bishisha ukuntu nyene urumva ukacura wa undi mwasezeranye ngo mu mahigwe no mu magogo ahubwo vraiment bari bakwiye kubihindura zijya ndahiro ntibaze basubire kuzirahiza abantu uje sanga bimaze ukwezi kumwe bikaba birahetse je twabanye 3 ans mukuru umva 3 ans ni nkeyi cyane mugabo bari wihanganye ko je nibaza biriye ko ntabirahiye jewe urabyibagiye kiya kintu utegereza ukivuga gushika yesanje cyangwa no dutandukanye ngo nzogwa naho nzogwa ngo tuzotandukana n'urufu sinibaza ko oya barabihindura ivyo bintu watahuye ko hari Karonda mu muryango kuri wewe kariko karagukurikirana gushika neza saha bega hari ikintu waba umaze kwiyumvira ati basha nokora iki kugira ngo iki kintu kinkurikirana naye mbuze ngo akantu kumbe ni kinini nukigwanya gute uramaze kuvyiyumvira bo uravyumvira ariko ntashobora ihari kwa yuko ufise ufise n'igikomere cya passer bo jewe Imana ndamusaba Imana iminsi yose izi impumure amaso yanje nyereka ahantu nosengera nkagira umupasitori wa vrai sivyo kuko nivyo navyo biratuma biradutera imikoshi cyane hari igihe uja nko ku mupasitori ya divorce nawe nyene akagusengera wari karagusengera bikujako uruhira kwahukana ukaja ku mupasitori w'umusambanyi ariko agusengera aca kongeramwe ibindi ukaja ku mupasitori atari serieux nawe ntuba serieux mu rukundo uza kuba serieuse canke serieux uyundi tugasanga ni ibibazo ibiganza byamukozeko ni byinshi nivyo biratera imikoshi bitujako urumva rero kandi utayikuye mu miryango uyikura hanze erega imyuka irayerera bacarisha gusa ikintu je navuze impamvu ingene no bigenza ku gatwe kiwanje nkubuhoza umuntu twubakana par exemple no kubanza kumwiga nkongera nkamwiga naho umuntu ari munini umuntu atamumenya ariko basi mukabana umuzi ko basi na entier
hari kumwe dushora mu rukundo ukumva urabira kumva ntunabona ntunumva urumva ku buryo nabijya turahira mu isengero bakubwiye ati koko bakambwira ati uremeye kuzoza urakubitwa ego umva byose turemera tuze tubanza kwiyumvira cyane urumva ibintu byose bakubwira uremera mugabo nukuri biragoye rero jewe ninaronka isengero ya vrai naho bavuga ngo nanka abapastori bose ngo ndabafaka je sifaka bose oya abiyizi bariyizi abazi ko bakorera Imana bariyizi abazi ko badakorera Imana bariyizi nabo vraiment baza baratubabarira vraiment basabi abazi yuko batari sehe bareke kuza barashira ibiganza ku bantu badutera imyako mukuri abapasiteri ngorane hari akantu hari ikintu wavuze ufise abana babiri badasangiye basi kandi nawe wavukiye mu muryango mama wawe papa mama si mama wawe ntimusangiye amaraso ukwikije ku bikomere ufise n'ibyo waciyemo abo bana bose bashaka kubaha urukundo utigeze uronka kuri abo babyeyi bawe abana banje ndabafata ko ari best friend banje uwa mbere afise 15 n'agakobwa n'umuhungu ako gato 4 mois niko kagakobwa n'ubu nje mu kiganiro duhejeje kuganira niyo muhungu donc arabizi ndamufata nk'umu best friend wanje nako gakobwa urumva n'abantu dukundana cyane urukundo ntaronse ndaruha abana banje kandi abo barankunda cyane urumva donc iyo ubuze affection gira inguvu hariho abantu baca bavuga ati nanje ntibankunze ugasanga umubyeyi kakubita umwana nk'umwica ni bibi cyane umwana mugire umugenzi bijya vyagushikiye ntibize bimushikire nk'ubu je umuhungu wanje ndamubwira ati none mbwiza ukuri nta gakobwa kakuderanja cyane wowe nta mukobwa ufise ukunda umushiri wawe kugira ndamwumvirize numve namusengere kugira ka karonda ntikamukurikirane ndamusuiva ku buryo arambwira vraiment kamwe ngo ujya mukobwa ngo bajye barambwira ngo kwiba kwishuri wabo nyene akanyereka byari byo kwishuri jewe ahora mbwira ngo rankunda ibiki nibiki nkamubwira ati témoignage yanje ko ndayivuga kuri televiziyo ko ndayibwira n'umwana wanje yose yes kwa akenza arakuze vraiment akeneye kumenya ukuri yes ndabimubwira vyose bibwira abana ivyo waciyemo kugira nabo kuko abana bubu umunwa ntukivuga inkoni ntizikirera ariko umubwiye ati vyagenze kunuku nuku ushaka nawe bigushikira aratira attention urumva niko nyene n'abarundi kazi biratugura ucume ngo twashize isoni no umwana mubwiza ukuri kahise kawe benshi bafise benshi bafise kahise kabi ariko bari hagarara ko ukamengo ntacabaye vuga urumva vuga uzo uri kura protege abana cyane nuko hari abantu bashaka kuba bariko badukurikirana bafise abana abo bagore kadukore ku bagore kwanza gira ikintu babwiye ati basha uha mugore uri gufata umwana nabi kubera umusi wamubyaye ngo nise yamuzanye tumukoze hiyaho n'abapapa kuko uwo muhungu yareze na papa yamufata nabi cyane nanje nagiye kurongorwa ndamufise nawe yamufata nabi amuhamagaye papa ntiyitaba yamubwiye ati mpamagara mu bintu birandukira birandukira ni Karonda rero ico novuga umupapa umwana atari gwawe mukunde nk'uyu wawe kandi wa mupapa nawe wavyaye umwana ukaciza n'uwundi mugore canke abana mwiteho abana bawe bakurikirana umenye ati abana bariye abana bageze kwambarira impuzu canke barageze donc ibintu byose akabitaho urumva kuko niyo bashaje abavyeyi baca bashaka ko abana babaha affection nabo batigeze babaha affection bakiri batoyi uca usanga rero biduteranije umuvyeyi abashaje agukeneye ko amahera nawe udashaka kuyamuha kuko nawe ntaco yakumariye ivyo turimye nivyo twimbura babe barima vyiza kugira baze basorome vyiza ko ntuzi n'icyo umwana azovamo yes hari abantu bataratahura ko Karonda ibaho Karonda iriho kandi niriko iradukurikirana muri iki gihe cane gose
baje gusenga baje ku mavi barisengera je nta muntu nzogenda ngo ndambike ko ibiganza ngere deliverance ubanza usuzume n'ukugira deliverance wari ugira deliverance cyo dusuzume abo ni bandi batugira deliverance ibi byo biganza bimeze gute bisa gute tuzogaruka ku bintu byinshi koko twizeye neza ko nitwasubira kugutumira kandi tuzogutumira vuba cyane dufite umwanya wiyaguye merci beaucoup uzoza karibu cyane tugushimire kandi uduhaye ibintu byiza mu mwanya wegeranye nizera ko umuntu ariko adukurana azogira icyo akuyemo haba kuri Karonda wowe yarabitahuye ariko ibintu byo gusengerwa avuga ati ibyo biganza bisa gute tubashimire cyane ni ikiganiro isanzure mushobora kudusanga kuri Star Times 125 cyangwa kuri BNP TV YouTube channel murashobora kudusanga ko kugira mubone ibiganiro byacu Facebook murashobora kudusanga ko mugira aho muba mubahwe naho gutaha